Buja TV kuri Canal Plus turiko kuri chaîne y'amajana 663 kandi kuri Star Time turiko kwijana na 10 YouTube na Facebook ni main switch 25 indi twabwe ko dufise umutumire nawe suwundi ni Diodone Nahimana dufise vyinshi za kuganira ko numwe mu bantu bafasha ugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere mu bisata bitandukanye. Diodone Nahimana atwaye ikaze muri main switch kuri Buja TV. Ndabashimiye cyane ko mwantumiye gushaka kuza kubana namwe kandi zeye ko mukire kugana sa kuvugana ibintu bisakamaro kugwaruka cyane ariko no kubandi bose muri rusange. Nkuko nani bavuze ati uri umwe mu bantu benspira cyane ugwaruka ikindi mu buzima byo ducamwo ni experience turonka bikadufasha mu buzima gato tumenye background yawe gato mu buto bwawe ibyo waciyemwo vyatumye uno munsi bikugira uburi. Rakoze kumbure sinobivuga byose kubera umwanya mutoya ariko jewe ndamurundi Burundi cyane kandi navukiye muri cyo gihe twayita intara ya Muyinga turi muri Muhumuza hanyuma ku musozi wa Bihogo muri commune Gasorgwe ico gihe rero nkaba nakuze nk'abandi bana bugwaruka bose muri kino gihugu ahantu hatagira amatara n'amazi ahantu bagenda ibirometero 6 kuja ku ishure ngenda no kugaruka ibirometero 12 hanyuma bahuzima nyene nk'ubw'abandi bana bose basanzwe ariho kandi nakuze ndumuhererezi mu muryango nkura muryango w'abantu bwa mbere ho basenga cyane ku buryo nakuze mu buto bwanje ntegurwa ko umupadiri ico nico cari cyabaye ubuzima bwanje bwose bwo buto bwanje nta kindi nakinye nta kindi yitegurira nzi ko irezo ryanje no kumupadiri ariho kandi muvye wanje akaba ari mu bantu bari baragize uruhara mu guharanira intahe yo kwikukira agendagera gwa gasore kubw'ivyo rambarira cyane kubijanye n'igihugu cyane ijambo ryangomamo nuko yaguma avuga ati ibiturimwo sivyo twari twaraharaniye sivyo twari twararondeye imbere yuko gwa gasore agandagurwa rero bituma niyumvira ingene umuntu yoshobora gushika ku gihe aho abarundi ashobora kubaho neza ngene ashobora kubaho neza nkuko nabibona mu bitabo bakuru banje bazana bavuye mu mashure mbona ko ari abandi bantu bayeho neza navuga ubuto bwanje bwari buhagaze cyane kwandi umwana wa ruguru abamu burimyi bworozi hanyuma mugaba afise indoto zibiri nyamukuru rya ryo sengesho ryanje gihe cyose n'abakanya gusenga bw'Imana uzome kuba mupadiri kandi uzome kuba kwa gasore. Ufise nishira hamwe ni New Generation Burundi ndetse na Diodone Nahimana Foundation tugaruke kuri New Generation Burundi ryavutse gute rifise n'intumbero iyi yo cyari rigamije. Akoze New Generation yavutse cyane mu bihe by'intambara mu bihe by'amagume jewe narabaye imfuvyi mu magume mu ntambara ya 1993 hanyuma bituma n'amashuri ahagarara ubw'ivyo nisanga mu gisagara ca Bujumbura atari iwacu ntana hakuriye biragira aho usanga ntafise naho mba ndi mu buzima bugoye ariko rero ico gihe nkabona hariho ugwaruka ubwa mbere ko rasubiranamwo hari ibintu by'amacakubiri amakartier yaragabuwe mu by'ubwoko hari abana benshi yo mwibarabara rero maze kumenya Imana gusubira kwizera Imana kuko nari nahevye byo kwizera Imana kubera ivyo nabonye mu ntambara ariko 1995 hariho umugenzi yantoye mu buzima ariko nacamo bugoye arantwara kubana nawe muri Université y'u Burundi naho ntahiga arampindaro bituma ntangura gusubira kurondera kumenya Imana ndamenya Imana nuvuga ko nafashe ingo kwakira gakiza mu 1995 ico gihe cari mu gihe igisagara abantu bose bariko baricana hirya no hino mugabo biza kumpa intumbero yo kwimvira ati niki umuntu yokora cyo tuma abantu bose ariko barasubiranamwe basubira kubana mu mahoro rero New Generation bwa mbere yatanguye ari club y'abajeni bahuriye hamwe batamba n'abantu nkunda gutamba cyane kuri scene ariko rero mu nyuma ndafata umwanya wo gusenga ndavuga nti ikintu agomba gihinduka ikintu gifise akamaro gifasha ugwaruka rero duca dutangura icyo gikorwa ubwa mbere hoho kwari guhuza ugwaruka batandukanijwe n'ivyo by'amacakubiri tukarondera ahantu bahurira bose atamuntu yumva ko akumiwe ico nico gihe abatuzi twashobore gutora inzu yari yahebwe bita Palais des Arts uyu munsi ariko ico gihe hitwa Province Palais de la Nation hanyuma turayihindura ikigo cahurira mu gwaruka ruvuye mu quartier yose batashobora kugenderanira kubera ivyo bibazo byari bihari ariko kandi mu nyuma hacavuka umutima cyane ku bw'abana bari mwibarabara no babwira yuko ivyo vyose nta nakimwe cyatangwa rishira hamwe nta ciyumvira cyo gutangura ishira hamwe
cyo kurondera ifashanyo oya je navyuka mu gitondo kubera nta mashuri najako agenda mu mahoteli nka Novotel nkatora imfungurwa basigaje nkazana kuri Place de l'Independance tugasangira n'abandi bana agenda muri za Triano nkatora imikate yamanyaguritse nkayitora nkayizana mwibarabara tugasangira atwara abana kuri plage ntavyo narifise ndabaha ko nanje naco narifise ico gihe ariko nta mugambi nivize umunsi umwe bizova mwishira hamwe rikomeye gusa ko ari kwiyumvira ingene dutora inyishu y'ibibazo 1996 ndibaza niho nabonye isinema muri ico gihe hari hakiriho cyo bita Centre Culturel Américain hari banki yitwa DTB hari Centre Culturel Américain ico gihe hari kihari hanyuma ngiyeyo ku munsi wa kane sanga ariko werekana isinema y'umuntu yitwa Martin Luther King Jr. Chambona ibintu byo kubitara no violence active ingene abantu bashoboye guharanira impinduka badakoresheje inguvu badakoresheje ubwicanyi badakoresheje ikicose nanje ariko ndabona urwaruka ariko rasubiranamwo abantu baturirana abantu bagira ikica n'imvira nta kuntu umuntu yokreya ikintu gifatiye kuri no violence byo gushiramo inguvu n'ubwicanyi mugabo gishobora gutora inyishu niho rero new generation yacishikaho iba rero umuharo urwaruka rw'imboneza mu ikanguro ryo mu mitima mico no mibereho mwaka 2000 niho nuvuga ngo twahereje kwitunganya neza kugira ngo itangure kwigisha urwaruka ariko twatumaze imyaka itari mike dukora tutaragira urutonde rwiza ubwo buzima buvuze ko waciyemwo wisanze Bujumbura wakindaro nibihe bihe novuga ngo utibagira uyu munsi waciyemo ico gihe nimba ari bwo mwibarabara uvuga ati ibi bihe koko narabibayemo sinzovyibagiraho kandi nabikuyemwo n'icigo ikintu cambere kibabaza mu buzima abantu ndakwibagira ariko kibabaza cyane n'inzara narashonje nashobora kumara imisi nkine nta ico mfungura nkagira usanga rimwe ndibuka ko ico gihe twarashobora kugura umukate ukagura agapande k'umukate gakoza amazi narigeze gusonza by'ukuri amuvuga uti ndumva ko inzara ibabaza bwambere se bigenda byumva ko nkiri umwana cyane cyo gituma uyu munsi mbonye umwana ashonje binanira kwihangana ico byari bihe bitari byoroshe ikindi cyari kibabaje vraiment sinzokibagira ama image nabonye baturira abantu bona umuntu amusuka ko essence akiruka nka gushika hago hasi agatemba ubona umuntu amushyizemo ipine y'imodoka bace bayiturira umuntu arapfuye kabona umuntu jeune agiye gufata umuntu hari ico nta kigeze kunshoka cyane umunsi umwe navuye ku ishure ko ico gihe nasubiye kwiga kuri Cedric Tanganyika mba muri université y'u Burundi hanyuma tugiye twagenda turasama lift ko nta mafaranga ya bus twagira rero duhagaze kuri imbere ya Libre Saint Paul ndiko saba lift ya nyuma yo kuja ku Mutanga Sud umujene hari umuhungu twaduhagaranye gutya hanyuma rero haza abantu bavuye mu isoko ariko baraduga ndabona akoze misakosha kwemo grenade arayidegupye n'amenyo aciye ayitera muri abantu bari barenganye ndabona ari komerekeje cyari rukanga afata taxi acaragenda ivyo bintu ndarumvise umengo biranciye umutima birambujije amahoro ndavuga nti ibintu sinifuza kuzosubira kwibona sinifuza ko abana banje bazobibona sinifuza ko rero haraba ivyo bihe byari bibabaje kubona abantu bankana abantu bicana umuntu akica umuntu atamunzi kubera gusa ngene yibajije ko ari badahuje ubwoko canke batagize iki ivyo rero byari mu bintu byambabaje kwishure twashobora kuba twicaye muri Cedric niga ico gihe mitwaziye milete niho nagarukirije turi mu abantu bahazi ni hafi y'barabara kazumva grenade yaje igwe mu matoilette turi muri class tiko turi rero byari bibabaje kubona ibintu by'amarigara abantu benshi baravugiza igara ntibazi ibyo bavuye 94 nta jambo gitwa irigara ryabaho mu Burundi ni Bujumbura irigara ryavuye ku ndirimbo ya Peter Touch abajene baririmba bicaye kubera ko batagiye kwishura mu ville morte yitwa ngo legalize marijuana rero niho havuye iryo jambo ngo ni rigara ko abantu bagenda bagatamba iyo ndirimbo niho abantu batangira ingeso mbi zo kunywa biyayura umutwe ku kaburegwe abantu bataja kwishure rero je mutima wanje amumbaza ati nigiki umuntu yokora kugira ngo ibintu bizopfe bisuye kuba je kora ko vyarambabaje cyane narabibonye naronse n'akajyo ko kuja kuba hanze muri iyo myaka nyene barabindondera byose murata wanyuma ndaza kuba kandi ndashoboka numva nifuza kuguma mu Burundi kugira ngo ivyo bintu ngerageze uburyo bwose abana bacu ntazobe ibintu nabonye ndabibema navuga ngo gwaro rugendo rutari goroshe kuvyo ari kurabona ariko kandi inyuma ya New Generation Burundi Oasis Christian Center nayo iza gute kuko twagiye gusanga uri no mu pastor kuva muri ico gihe rero mu myaka 98 naho twari dufise je ntiyarishira hamwe nkuko abantu bavyita gusa ngo association
mwumvise ingene yitwa New Generation muhari ugwaruka rw'imboneza mwikanguro ryo mu mitima mu mico no mu mibereho no kuvuga twari tumaze kumenya yuko atagishoboka ko umuntu cohindura ubuzima bw'umuntu atari ijambo ry'Imana cyo ni cambere rero New Generation intumbero yayo ya mbere no kuzana abantu guhinduka biciye mu ijambo ry'Imana cyo cari cambere dukora so kugenda kugabira abana gusa bashonje ni rero twagihoze kuba cyane kivuga butumwa mu gisagara tugerageza guhuza ugwaruka bwari batandukanye kugira ngo abantu bace bugufi basabane imbabazi byo babaye mu buzima bwabo rero byukuri haba mu Bujumbura haba ruguru naravuze ubutumwa cyane n'abandi benshi turi kumwe abajene benshi barahinduka bw'ingorane tubarungika mu mashengero ugasanga amashengero amwe ntashobora no kunabafasha kubera bamwe asanga ari abantu mwibarabara batarambara neza ugiye gusenga utambaye neza muri protocole bakatwirukana abandi twabaruka amashengero ugasanga bakoreye ibintu bitari byiza n'abakozi y'Imana rero bambabaza tuca mu gihe cyo gusenga n'ufasha wanje rero umwaka wa 2007 niho hari kuri Noel niho byukuri umuhamagaro wo gutanga kwacu ishengero waje kuko je naravuze mu buzima ko nazopfa mbaye mu pastori bana nabaye no kuva mu by'upadiri nabaye desu canke nabajwe n'ivyo nabonye hanyuma ndavuga nti rero ivyo ntavyo nzojamwe n'umengo harimo ubujyajya bwinshi ubwabo rero numva umuhamagaro urazutomoye neza abakozi y'Imana bari batureze baradukurikirana baradufasha umwaka wa 2010 rero nyuma y'imyaka 2 twiga dutegurwa niho badusengeye mu ibanga ry'ubwungere kandi gutangura igikorwa gishasha aho niho haje igikorwa gishengo gitwa ryo kumariba atemba urukundo ubuntu n'imbabazi ziva ku Mana kuvuga dushimikira cyane ku kwigisha ubuntu buneka muri Kristo Yesu urukundo rw'Imana no kutahura imbabazi twagiriwe ariko kandi muri rusange ishengero Kristo niho rero ico gikorwa cyatanguye mu mwaka wa 2010 tariki 10 z'ukwezi kwa mbere niho je na madamu wanje twahezagiwe n'abungere yakoze Imana batandukanye batangura ico gikorwa kugira ngo kibe gikorwa cyo kurera abantu mu ijambo ry'Imana cyane cyane abo twarabwiye ubutumwa bwa mbere ugasanga ntibashoboye gukura before ko dushikanga no kubyishengero nivyo watubwiye ubutumwa butari ko bubi waciyemo ibyo waciyemo byatumye waranose no kuja hanze mugabo aravuga ati nkeneye gupambanira ngaha ibyo nkeneye guhinduka ibyo nkeneye guhindura iganisha tu ni main switch waswitchinze gute kuva mu bwo buzima butari bworoshe mugo no muswa tukubona uri umukozi w'Imana akora business ariko kandi afise n'umuryango waswitchinze gute iyo situation mbi wayivuyemo gute nako nabwira ugwaruka nigisha ivy'uburongozi muri iyi minsi ndiko ndarangiza ndigisha cyane ama principe y'ubuzima ashobora gufasha umuntu kwirinda kuraba ingene utera imbere kugira ubwenge ariko no bambesha kwivyo byose bya bifise handi bitanguriye kiretse umunsi nafata ingingo kwakira Kristo mu mukiza w'ubugingo bwanje iyo ngingo umunsi natahuye ko naho nakuze ndi mu Kristo naho nakuze senga ntagira nisezerano n'Imana ku giti canje ntaco bizoshobora gushikako ivyo bindi byose ntivyari gushoboka je navuga ko ingingo ya mbere hambaye yabaye umunsi nashobora gufata ingingo yo kuvuga nti ubu ntibikiri iby'idini by'abaporoti by'abakatolika nivyo ku giti canje ndagirana imigenderanire n'Imana ico cabaye cambere ca kabiri umunsi nafata ingingo yo guharira umuntu yanyice papa no gushobora kugenda kumuraba no kumubarira ko ndamubabariye no gufata ingingo yo gushobora gufasha abana biwe ico cahinduye ubuzima bwanje bituma uburyohe bw'ubuzima busaba kugaruka nari narabaye umuntu atavyizigira ico gihe bica papa wawe ufite imyaka ingana nari ko ndakwiza hafi imyaka 18 irenga gato wisanze gute rero muri politique kugeza naho muri 2020 witoje nk'uwigenga mu kanshi mukuru w'igihugu ubiheruka tuza kwibaheruka kwitoza kandi mu kibanza cy'abashinga amategeko nk'uwigenga wisanze gute muri politique Jesse nigeze nja muri politique n'ubu nta politique ndajamwo kuko politique si kirundi politique ni jambo ryavuye mu gifaransa no mu congereza none ababigi bataraza n'abadage igihugu nicari gitunganije ivyo byitwa ngwi bataravuga igifaransa n'icongereza mu gihe caba mwezi caba mwambutsa we nejo bundi kumbura abazungu ari baje ibijya byitwa ngwi yari politique nimba ari politique iryo jambo rya politique ryarabaho mu kirundi nisigura iki mu kirundi jewe sindi umunyapolitique mu buryo bwo kungena abantu biyumvira politique jewe nakuze ndegwa kugira neza abantu kwiyumvira ingene abantu babaho neza ubuzima bwiza rero gutunganya intwaro n'ingene abantu babanaho neza mushatse kuvyita politique mbere nivyo
kuko isobanuro jenzi abarundi baha politiki n'insobanuro iryo jambo ryavuye mu kigirine n'ahandi ingere yari ifise sico kimwe ariko niba ari ansobanuro kuvuga ngo gutunganya ikibano la gestion de la cité sawa ariko je umwitwariko wanje imisi yose mbyutse mu gitondo nuko mbabazwa n'umuntu ariko ararenganya ariko arabaho ubuzima bubi atarakwiye kubaho ubuzima bubi umwana yajyamye mwibarabara kandi aterewe yasavye kuvuka umuntu yabuze ingene afungura neza yishwe n'inzara kubera ko ingene dutunganije ibintu bitameze neza canke umuntu yahunze azira ico atazi canke umuntu ari mu bukene kandi afise ubutunzi bumukikuje ashobora kurima agatera imbere sindavyumva ingene twese turi abantu bazi ubwenge tudashobora gutunganya kugira ngo abantu babeho neza rero niba kuvuga ko niba utari muri politiki na Jesse ndimo rero iyo bari kumbure ibyo bita politike nari kuja mu mugambwe ya aja muri vya bindi abandi bose ko kazi bakora avuga ati je rero siho kazi nkora akazi nkora niko ndavyuka mu gitondo nkibaza uyu munsi abarundi bafunguye gute ni bangahe bafunguye gatatu ku munsi uyu munsi ninde mwana atashoye kuja kwishure kubera ko yabuze ingene ashaka kuja kwishura canke Minerva uyu munsi ninde muntu apfuye kubera abuze 5,000 zo kugura umuti wa malaria ivyo bintu bishobora kubaho ndiho gute reka nkora ivyo nshoboye kugira ngo ubuzima mbere neza rero je gushika uyu munsi naho bivuga ko arako narabigiyemo ndabikurikirana hari gihe binsiga nkavuga nti none kumbwiye ngo umunyepolitiki inyishu y'ikibazo umaze gutorera umuti niki ko uyu munsi ushobora kuvuga abana amajana ngahe bagiye kwishura mu kw'icenda bavuye mwibarabara kubera nakoze uyu munsi ko nazimutse gukora hari abana batari munsi y'amajana abira ngahe bafunguye kubera ko nakoze wewe umbwiye ngo umunyepolitiki wakoze cyahindi ubuzima bw'abantu rero iyo umuntu ambwiye ngo umunyepolitiki ndamugira nti oya abanyepolitiki akazi kabo urazi bagakorera jewe ndi umuntu avyuka mu gitondo niyumvira mana wandemye kugira ngo mbinyishu ikihe kibazo rero ikintu cyose igihe cyose uwo ari we wese arenganijwe ari ruhande yanje ibinda kuzaga umunyepolitiki ndahagarara nkagira ico nkoze mbonye umuntu ariko araca mu buzima bugoye ndiyumvira ingene dutora inyishu y'ikibazo afise amatora umaze kwitabira ni ikihe cigwa umaze kuyakuramo cigwa ca mbere umaze kuyakuramo nuko ibi bintu tuvuga twebwe bijanye na politiki ni novuga ko ari bundi bwoko n'abandi abantu turi muri isi yo gutunganya iby'ubuzima bw'igihugu refa kenshi turibagira aho twabaye n'ubuzima twavuyemo ugasanga turatandukanye nabo twita bene gihugu kuko usanga imisi yose kenshi dutangura kwiyumvira ibibanza natanga rero ko mbona kumengo abantu barashaka kugwanira ibibanza gushikaho bibagira n'umuvyeyi bavyaye yuko ariko aravigwa n'imvura cyane ko ariko araca mu ngorane zitandukanye rero uraja mu manama muri iyo myiteguro ukayibona iri kwiraba ukagereza kwiyumvira ivyiyumviro ukibaza none okay twamaze amasaha ibintu tuko turadiskita tuko turagwanira ingene twipositiona n'ingene tuba ahantu kanaka biza gufasha iki umuntu ashonje biza gufasha iki umuntu amaze imyaka ari mishisuka adashobora kuronka ingene yisununura ngo agire umunsi umwe nawe yubaka inzu nziza ashobore kuronka umuduga ashobore kubaho neza bifasha iki ujya muntu abaza afise ubwenge bw'igitangaza bwo kubaza ibintu by'igitangaza mu gatazopfa ashitse ku rugezo rw'ejo ahazoshika yatera imbere inyuma yawe hariko araca amasanamu mbonye abantu bariko arasunika ibitoke kwikinga turabifata nk'amafoto nk'ibintu biryoshe ngaho yabaje kubona umuntu ariko ari bugarama ari muri riske yo gupfa tudashaka kumufasha ingene igitoke ciwe cunyaruka gushika kandi kagira agaciro kugira ngo ashobore kubaho neza rero iyo tuvuze ivyo bihere vy'amatora sinzi kumbere twese nje tuba turimwo ariko muri ndabona umengo bwa bundi ni kurondera gusa ndonka iki canke ni kwibaza ntanga iki kuko jewe mu ijambo ry'Imana natahuye ko Kristo avuga ngo niba ushaka kuba mukuru ubukorera abandi rero cyo gituma ivyo nigisha mu bijanye n'ivy'uburongozi ikibazo namavuga nti ubutunzi bw'umuntu si vyafise ubutunzi bw'umuntu ni gitigiri c'abantu afite camari okay ufatiye kugwaruka umaze kwigisha inyigisho zaba izo zo kwitwararika ibintu biriya ikintu umaze kubona kimaze guhinduka muri ugo gwaruka ni cyahe aho gwaruka rwinshi rwarahindutse bode hari kubana mwibarabara mwarabonye mukuru w'igihugu mu mwaka wa 2018 nyambika ikidari ku munsi mukuru wo kwikukira c'intwari bibaza ko cavuye ku ntaye babona ko bana bavuye mwibarabara bateye iteka igihugu
abana bavuye mwibara bagenda akina umupira bagaserukira igihugu muri Brazil, igihugu cy'u Burundi batari bazi abantu benshi bakimenya bivuye ku mwana avuye kuri Place de l'Indépendance. Tugenda tuba muri Brazil twabaye akabari ku isi yose, mu Rusiya tuba gatatu ku isi yose, muri Qatar tuba gatatu ku isi yose. Ejo bundi twagiye gukina umukino utamenyere mu Burundi mu Buhindi wa cricket. Ego niko nitwabaye mu bambere mugabo bwari bwa mbere Burundi bushoboye guseruka muri ibi. Abo n'abana bavuye ahantu barigishwa kubaha Imana, barigishwa kuba abantu b'akarorero. Hari abana narungitse bagenda kwiga mu Bwongereza bavuye mu ibarabara kuri Place de l'Indépendance. Baje ari abana bafite imyaka 3 5. 2015 murabizi ko abangaha nagiye kubaraba hejeje ishuri. Ndabaza nti vraiment murabizi sinobashaka inguvu ngo ndababwire ngo mutahe ni Bujumbura ntivyifashe neza. Yes. Kandi ndazi ko abantu baremereye ni muguma barandahira bavuga bati ibyo watwigishije twebwe ntidushobora kuguma ngaha batoyi bacu bacamererwa gute. Uyu munsi ni batwara new generation. Munsi baje mu bikoni batwara iby'abana muri programme y'abana. Abo dufate aho ni mu vy'abana turetse yuko uyu munsi uravye abateye imbere bafise imyuga bashika kure n'ugwaruka muri bajya nigisha iby'uburongozi zimaze kwigisha nibaza ko niko negeza 2018 gutya abo n'abantu nihereye ama certificate wowe nyene. Ego nigishe n'ubu kwa Mungu zotanga ama certificate ku majana 250 arenga. Abo uyu munsi ugiye kubaraba haba bari muri mu nzego, haba bari mu makora amabanki, haba bakora mu bice bitandukanye, uraraba ubuzima bwabo ukabona ingane byitegererezo. Cyane ikintu cyambere twikugerageza gushira imbere niki guhahamira amaronko no kwikunda cyo giteza kuva mu buzima bw'umurongozi. Ushaka ko umurongozi wiyumvira inyungu zawe ubwa mbere ntibishoboka. Ivyo rero ico kintu twigisha iyo ubonye umuntu ukabona uti uyu muntu hari icyo ariko aramarira abandi. Ego niko nawe uri kwagira icuma ari abandi bari nabagira icyo bakumari uratera imbere mugabo ntiba ari yo ntumbere y'ubuzima bwawe. Ubwo gwaruka watubwiye ko ibihumbi birenga 18 bose umaze kubaha inyigisho urubona hehe mu mbona kazuza 2040 2060? Imbona kazoza murazi igicapo iyo uriko uravuga imbona kazoza ko ndavyigisha ko cyane kuko imbona kazoza abantu benshi bakunda kuvuga ngo imbona kazoza 2040 2060 iyo simbona kazoza bava kuvyitiranya. Okay. Ivyo ni kiringo cimbona kazoza isiguwe mu majambo y'ingene Uburundi buzabumeze. Ntushaka kubwira umuntu umwaka mubwira igicapo umwaka hazoba hari iki. Indoto igicapo umuntu abona ijya mbona kazoza baduhaye mukuru w'igihugu yatanze n'igitabo kirimo ibintu byinshi. Sigurira imbona kazoza kwibarabara rija mu Rumonge rimeze gute. Imbona kazoza ku bana batari kwaja mu ishuri abana mwibarabara izo meze gute. Kuko nimba mu mwaka wa 2060 noronka gashimwe ko nafishije abana benshi mwibarabara iyo nzoba naho imbona kazoza. Kuko rako stress nifuza kuronka gashimwe ko nafashije abana mwibarabara nifuza kubura akazi kubera atabana mwibarabara hari kubera ko igihugu gitunganije ku rugezo rwaho atamwana wo mwibarabara za kuhaba. Rero imbona kazoza iranditse kandi iratomoye ni nziza abantu benshi ntibanayizi bashi bakunda kuna bivuga kugira gusa banezereze abarongozi. Bona ivuze ukamva umuntu avuze discours ijambo ndiko ndabahamagara nk'abati nakumva uri kuravuza 2024 wewe iwawe muri zone igicapo niki uzowashitse kuki hazoba hameze gute muri hazoba hahindutse iki. Rero ni vyiza kugira igicapo d'abord ubwo Burundi butembere buzoba burangwa niki 1 2 3 4 5 ku buryo umuntu wese ashobora kwibona kaje. Jewe nari mu nama yo kuduha imbona kazoza mu mwaka 2025 yabereye muri Meriti yari kurugurwa n'umushikiranganje w'imigambi ya leta ico gihe ari umushikiranganje wa plan. Turi hari baducapira ingene 2025 tuzobatumeze n'umusi niho turi. Ndavyibuka yuko kimwe mu bintu byari biryoshe kwari kumva ko tuzora tuduga ruguru nka ji wacu muyinga ni ndege muri 2025 hariho amabarabara y'indarayi yakuzwa kwa amatora amaze gushika. Rero ikibazo sabakoze iyo mbona kazoza ikibazo si gicapo umukuru w'igihugu ariko araduha nkuko yirwa aravuga ati reka kuvuga ko ari gwanje mwemwe mwarayifashe ko ari gwanyu mwarayitahuye d'abord tuko tujahe. Imbona kazoza ntiko zokoro kiva mu ijuru si ikintu cyo kurara makesha amasengesho ngo tuzosanga curutse kiva mu ijuru. Wewe uri gukora uyu munsi kuko tutakoze uyu munsi ntisogishika ko muri 2040 ntibikunda icyo utari turiyumvira tuvuga tuti isemo y'uyu munsi ni yihe tuko dukora iki uyu munsi kimwe umwe wese kuko nibizoshika ko n'umuntu batanu ni umuntu wese ahaherereye avuga ati uruhara rwanje ruzoba ruru
rero ico rero ndiko ndatinya yuko abantu benshi badafata umwanya ngo bumve iyo yerekwa canke imbona kazo z'umukuru w'igihugu ariko aravuga n'igitabo vyanditsemo ngo akirondera bisome hamwe wese avuga ati je mu ruhande rw'iwanje mu bindabo je ndakubwire par exemple mbona kazoza umbanye kuca ico gicapo Burundi buteye imbere ndi mu gisata c'uburimyi nuko nzi yuko hazoba hagera igihe ugenda ahantu hose kugura ikintu muri alimentation usanga hari ibintu twa produce bipfuma pakemeza biri ku isoko i Nairobi, biri ku isoko i Kampala, biri ku isoko umwimbo wariyongereye byavuye mu bajene bakoze ruguru bizoba vyanditse ku izina rizwi bivuga ngo vyakorewe mu Burundi. Imfungurwa zitetse ugenda muri alimentation uzagura imikate gusa ugenda usanga y'agatoke gatetse ushushe ugende. Ivyo nivyo niko nakora aho ni mu bikorwa bisanzwe turetse vya bindi vyo mu bikorwa vy'ijambo ry'Imana cyangwa vyo kwigisha uburongozi. Nakaye kamaro ko kugira abakozi b'Imana mu burongozi bw'igihugu ni sanganya kutagira abakozi b'Imana mu burongozi bw'igihugu uko utari umukozi w'Imana umukozi w'abandi utari umukozi w'Imana hari abantu usanga barihebeye kuko cyane nkuko tuvuga uri pasteur ubundi usanga ari hari umuntu akwiye kwihebera Imana buhoro ukwiye kwihebera Imana buhoro ninde kwihebera Imana buhoro ariko mugabo hari abantu usanga muri bo arico kintu bashyize imbere burya twese ni nubwo ukwemera ni kungana rero twe kureka kwihebera Imana tubahamaga tubavuge gusa yuko mu bikorwa bashinzwe aramenyesha Imana mugabo umuntu akwiye kumurongoza akwiye ko umuntu yubaha Imana mukuru w'igihugu yantumye kuza kwigisha bari mu nyigisho twa turiga hari kuri ETS mu kurangiza umwaka uhetse twa turafata umwanya wo kwiga ku gice ca Mose ariko arigisha kubijanye n'ingane abarongozi bakiye kuba bameze hari gusubiramo umuntu adatinya Imana hakwiye kuba murongoza umuntu adatinya Imana n'abantu ntazobubaha n'umuntu azobakorera umuntu adafise umutima wo kuvuga ko yumva ko ari kuri mission Bibiliya kwitubwira ngo musengera abarongozi none tubasengera ngo uburongozi bwose buva ku Mana none iyo Mana ishizeho abantu ntibafise ntibakiye kwitinya iyo umuntu adatinya tubaha Imana naho muhaguruka mwese mukagira gute ntaca ashobora kubamarira rero jewe mu mutwe wanje ingorane mfise sintahura ingene uburongozi bushobora kuja mu bantu batubaha Imana cyangwa batarabakozi b'Imana bateza ko abakozi b'Imana kuko bari kubakora igikorwa Imana batumye kugira ngo bagirire ico bamariye abandi atari abakozi b'Imana ni ibintu bibiri swat barikorera cyangwa bakorera shetani ni ibintu bibiri mugu umuntu wese azakumara ati je nashize mu gikorwa n'Imana yanyizeye kugira ngo umurongozi ndiho kugira ngo ntanga ubuzima bwanje Kristo niwe atubereye akarorero ukuringanizwa n'Imana nticabaye ikintu cyo kumira ngo ariko yisize ubusa araza yambara ahinduka nk'umugurano yeze fatana natwe yemera guca mu buzima bwo kubabazwa ibyo tuko turababazwa uyu munsi urashobora kuri kuravyuka mu gitondo ukaraba abantu bagize amakita mu Garama bagize iki urababara hari abantu kera uzumva ngo abantu bapfuye ni bande kora ko mudasangiye ubwoba kora mudasangiye umengo ntacu ariko nta mutima wo kubabazwa nuko ari umuntu gusa agize icaba rero umuntu akora mu burongozi ategeza kumva yuko Imana ariyo mukoresha wa mbere kuko nizo mubaza abantu bashaka kutanamubaza abantu bashaka kutanamutana evaluation ariko muri ino minsi ndiko ndigisha kubijanye n'ibihe bya nyuma ibintu bizokoreka mu minsi yanyu twese naho zoramenya Imana uzoronka imbere y'Imana ariko uzokwishura ku bikorwa bakoze kumbure abushikiranganje canke president ashaka kutanakubaza ibyo bakoze mugi imbere y'Imana uzovuga ngo urumva ngo kwariko ngo ni tegeko nari nahawe ngo nico gituma ngo hanyuma nagize ni giti cawe rero yubaha Imana ukorera abantu ugira neza abandi wishira mu kibanza cabo uko baramubara wabaye amukitwa kintu batorira inyisho ariko kandi biroroshe canke abantu babiri mu muntu umwe gute ivy'amabanga y'igihugu kuko si vyoroshe gutunganiza bene gihugu ndetse n'amabanga kandi ajanye no kumenyesha Imana ndakubaza hari umuntu numwigeze abo murongozi mu gihugu atafise ikindi kintu yasanze akora nawe ubu kumbura umwe ya musirikare canke yari umuntu sinzi umwigisha canke yari umuntu akora ikindi kintu kanaka mugabo arongeye ko ibango ryo kurongora kugira ngo atunganirize abandi ivyo yarasanze akora ntibicaye muvamwe wari umusirikare ntace ahinduka ngo umusivili araguma afise ico kintu kiri muri we nimba ari umuntu yari mwigisha yigisha sport aguma yigisha sport aguma vyumvamwo ko biramurimwo ico gusaba no mu mwanya ugiye muri ayo mabanga
ucura banzu hagarika ivyo bikorwa ubanza ukorera abantu mugejo ugasa mu gukorera muri zangabi warusangana yes hanyuma ejo ni wabivamwo ivyo bintu bye akazi kawe gahejeje usubire mu vy'umuhamagaro wawe rero kuba legend umwungere mwishengero ntibice bisigura ngo ni ibintu bibiri bitajana gute abantu bakubwira ngo politike ngo yigiye mutsa kubesha ninde yakubwiye gutsa kubesha ninde yakubwiye gutsa kwiba yiwe ikoze nuko ariko basunze umeze rero mu yandi majambo hageze muri 2020 maze kugenda kwa annonce candidature yandi tariki 18 z'ukwezi kwa mbere agishije inama abarongozi b'ishengero yes ndavuga nti kubw'ivyo umurongozi w'ishengero paruwasi ni naka niyo muri naka jewe kuri ubu muri iyi minsi ndakinjuye gatoyi kuvuga ubutumwa nzo gwanda buvuga mumpamaye kwa Mungu nzo kwigisha mugabo sinza kurongora ishengero kubera ko ngiye mu yandi mabanga nihagira umuntu akubwira ngo muri 2020 muri periode ya campagne cyangwa 2025 yaranyumvise mpagarara mu ishengero nkavuga ivya politiki cyangwa iby'ubuzima bw'igihugu azuba kubesha ninze fata microphone navuga ubutumwa bwa Kristo ubwo natumye sohotse après midi nkaja kuri tele kaza kuvuga ubutunganye ubuzima bw'igihugu n'ingene ibibazo bitorega umuti navuga ivyo muri make ikintu cyose n'umwanya wacu kandi hanyuma igihe bitagenze uko umuntu abe kwarabirondera vyiteze cyasubira mu mabanga yanje ngenda gukora igikorwa kandi aco bitwaye ico vyononye rero hari abantu bakunda kuza abantu ba pastor bo baradukarira cyane abantu bose umupagani wese atizera n'Imana akubwira ingene ukiye kubaho wewe urutonde gute wewe ko nawe mbona vyakuna ari ivy'iwawe umva abantu bose bamariko barakubwira ngo ntiwakwiye kuja warukiye kugira guki wewe uri umukozi w'Imana wewe niwe wampaye igikorwa si wampamagaye wampamagaye muri Bibiliya nta na hamwe nigeze mbona ambuza ico gikorwa ndakubaza Yesu Kristo yari umupastori canke n'umwana icyo nkunda kubaza abantu benshi bakora pfiri by'amadini niko ndakubaza Yesu Kristo umwita bishop apotre pastori canke umwita umwami w'abantu n'umwami w'abantu umwami s'uburongozi ngo ubutware buza ku bitugu vyiwe kandi yaje kugira ngo ubwami buze yaje kugira ngo azane idini n'ishengero rero kubw'ivyo je namariko ndavuga nti ibintu vyononekaye mu gihugu abantu hambere bavyonoye n'abantu bitwa abakozi b'Imana batariko barakora kimara bahamagariye gutora mu nyuti ibibazo bihari kubw'ivyo rero ndi Murundi ndakwije ibisabwa uyu munsi ndi muri conseil corinere ku mutumbi wacu ndi mu nama turatora inyishu z'ibibazo bihari kwa Mungu kagenda avuga ubutumwa mu ishengero asengera abantu nkabatiza abantu nkahezagira mariage yes ariko kandi 2027 n'amatora mukuru w'igihugu amatora azobandanya nubu ico kintu haranira nubu zobandanya giharanira kandi tuzosura kubona kandi ugenda kwitoza kandi abanyepolitiki baheza amatora bategura yandi abarongozi batora inyishu z'ibibazo ku munsi turi mwaka 2025 rero kuja kwiyumvira ngo amatora ya 2027 jewe siko kazi kanje igihe kugira ngo uze kwitoza ushaka kuvuka mu gitondo kwitoza tazubaruzi ushaka kugenda muri seni ngo rero ngo nakwije amafaranga ngo ndaje ngo nagiye gutanga kose ngo nje kwitoza seni banza kubwira ati rondera abantu barenga 200 bari mu gihugu cose mu makomine yose mu bwoko bwose berekanye ko bakurungitse rero kwitoza si ngingo ufata kora kwingire wavyutse wiyumva nuko hagira abantu babigusaba kugira ngo ushobore kubikora rero jewe icyo numva nokora mwaka 2020 nagikoze kandi nta munsi numwe nigera ndakirogreta abantu baza kumbwira bajya amafaranga barataye ngo yakoze ikindi kintu ngo yugira umugambi ndavuga nti mwebwe abantu wazi kubaka inzu ntubutaye amafaranga kwiyo nzu utazoyitwara ku mpanda mugabo je nakoze ico nkunda nanje kubera iki uvuga ngo nataye amafaranga 2025 haraje ngaha mu gisagara kandi ndavuga amajambo ndafasha ugwaruka hanyuma harengana uko byagenze ubu rero kuza kumbaza ngo 2027 noba niko bwa mbere hoho ndishiraho ntategeza kwishira sije ndahishira igihambaye uyu munsi tubanze tuke 2027 hariho ibinogo hajya mu barabara mu Kanyosha hariho Nyabugeti waca aho mbaye hariho basuma hariho abantu bakoragira ikibono iyo niyo uyu ni mwanya n'icyo shinzwe je kwicarana nabo muri conseil turi kumwe tukavuga tuti ni gute tubuza yuko ibintu bandanye bibaho tubaye rero kuvyuka mu gitondo akantu kose ugira uko ari uyu munsi uri kuriyumvira 2027 2030 nakangahe nukuri
nta n'ubizi ko wese atazoba aragaruka gutwara ishengero ego kubw'ivyo rero jewe kuri ico kibazo ni nkuko ari kukimbaza 2018 sinari ndabizi ko 2020 nzokwitoza kandi jewe sico kintu nyamukuru je naho nofasha nkatora inyishu z'ibibazo kiyambaye gusa no kibazo betorega umuti nuko abantu bafise ingorane baronye inyishu si titre kuja ahantu ngo wicare mu kibanza mu ntebe rero ivyo 2027 nta nivyo ndiko ndiyumviye fisi ikibazo cha 2025 mu kwezi kwa 12 ni gute mfasha urwaruka ruriko rurarima ingene ivyo rurima rutera imbere uwo niwo mwitwarariko ni gute nimba arico nshobora gufasha mu nzego z'igihugu uyu munsi bambajije nofasha nivyo ivyo rero 2027 sinzi ivyo nzoba ndimwo sinzi aho nzoba ndi sinzi niko ndakora rero ico sico kibazo cyane reka ico tuzokikubaze nitwabona byamaze gushika ku rugo rukiri ari mukimbaza ico gihe banza mu mbazi ndiko nkora ikubu mwe muri mushaka ko nza kwitoza ataco niko ndabamarira uyu munsi ndabamazi ndiko ndamarira iki gihugu niko marira iki ubuzima bwa misi yose rero ivyo uko abantu bari ko bariyumvira gusa ni bande bazogira iki ko gutakaza umwanya hari kazi kenshi mu kwezi kuza tugatorera umuti n'uruhe ruhara rw'amashengero mu iterambere ry'igihugu uruhara rw'ishengero nico gikorwa kigaragaza ubugombe bw'Imana mw'isi kandi ubugombe bw'Imana uko abantu bose babaho baroraniwe rero ishengero ritegeza kuba abantu ba mbere mu kuzana inyishu z'ibibazo abantu bafise ku munsi aho babaye ego bagahera ku vy'umutima kuko nivyo bihambaye kugira ngo abantu bahinduke mu mitima yabo cyo gihambaye gusumba ibindi ica kabiri nuko mu buzima bwa misi yose baba abantu bagaragaza icambere cyo gicapo c'ubumwe urabona twabaye mu gihugu catabaguwe n'ibintu byinshi byo muri kahise nzankano amacakubira akarenganyo ibintu bitandukanye ivyo vyagiye biraba kuva mu Burundi bwikukira ishengero tiza kuba aryo yunga abantu aho umuntu yinjira mu kibanza ntasubiye kwiyumva umengo ntiyemewe canke aremewe canke ntagize iki yumva ko ashije mu muryango aho ari umuntu gusa akwiye kubahwa no gufashwa kwa umuntu rero iki gihugu nimuvyibagira kuva mu myaka 60 70 80 90 gushika twaciye mu bintu vyakomerekeje abarundi benshi abantu babaye imfuvye abantu bahunze abantu baciye mu ngorane zitandukanye barakeneye gukira mu mitima uyu munsi ishengero ryari rikwiye kuba iriza gusana imitima y'abantu abantu bakabareba bareranira abantu bakiyumvira muri kazoza ibikomere bidakize ni byinshi by'abantu bataragira urukundo ruva ku Mana ico nico gikorwa cambere cyari cihutirwa mu ishengero nuko tubona ibikorane bitari byo kuririmba gusanga Imana ize igira iki oya abantu barabane mu maso vuga ati je narakomeretse uri yarangire nawe ndagusaba imbabarire ndakubabariye nawe reka twiyumvire ingene dutegura kazoza ikindi ishengero ico rizamo rero nibikorwa byo kwiteza imbere nta kuntu ushobora kubwira abantu ngo birigwe barasenga mugeje mu gitondo batagira ico bafungura batagira ico bambara batagira ingene babaho Uburundi butegeza gutezwa imbere nibikorwa byo kugwiza umwimbu ivyihutirwa abantu bashobora guhurira ko vyose nukurima nukorora nukuraba ingene abantu bashobora kurunga ingene bisununura mu buzima bwabo bwa misi yose mu gukorera hamwe uko ibintu byo kubinyakamwe umuntu wese agakora twiwe ari mishisuka karime mateka ibijumbi biharage nibikari wenyene kazofateye imbere mugani gute ishengeriza n'abantu bati ko dusanga turi kumwe mu kibandika dukora ibintu hamwe dushira inguvu hamwe dukora ibikorwa byo kugwiza umwimbu rero turetse byo bindi tumenyereye ibitaro amashure ishengero ryateza ko ariko rirakora byategeza ko aryo imbere mu migambi y'igihugu bigafasha rifise n'uburenganzira bwo gushobora kuronka ubucuti n'abantu benshi hirya no hino bashobora gufashanya haba hagati mu gihugu canke hanze mu gihugu abo bari gushobora guca batuma basahiriza ibikorwa vya leta abantu inyishu zigatorerwa umuti n'ingoga leta itarenze kuvyinjiramo bivanye n'ubuzima waciyemo ko kandi burigisha kuva mu buto gushika uyu munsi nta ndoto canke ntavyo mupanga ko mukwane nk'igitabo basohora igitabo kivuga kuri kariyeri kuko byo kwigisha abantu benshi igitabo ndiko ndashandika gusa kimaze igihe kirekire kitariko karahera ingorane gusa nuko mukuri hari umuntu yambajije ngo horora match muri televiziyo tusanga namwishyura namubwira nti nuko nta minota 90 afise yo kwicara mfise mu buzima bwanje undavye ingene mbyuka mu gitondo naho mpereza ku mugoroba gufata iminota 90 nicaye gusa ndikondera televiziyo gukina navyo nshobora mandi majambo ari gihe n'igitabo nayo kuba ndagihejeje mugabo yemvuse mu gitondo nkibuka ibibazo binkikuje neza gutorera umuti ndi umuntu ufungura gake ndi umuntu umwanya wo kuruhuka gake abasanzwe banzi je kuva saa 11 n'igice mbavyutse mbagiye gutangura ibikorwa kenshi saa 3 saa 4 niho mba ndangije
n'umuryango n'abana umwanya munini ndabazana tukazi ko ariho duhurira tukaganira tukabonana tugasangira kugira ngo ntibaze kumbe ngo nacerewe kuko ndahagacira umuryango niwe wa mbere mu vyomba ndiko ndabamo ariko sinzi kwicara si rero mbari kuba naragihejeje igitabo kuva kera ubu rero ndiko ndavansa buhoro buhoro harimo karagifasha kwandika nibaza yuko mu kurangiza umwaka nzoba ngeze kure reka dufashe kuri screen bashira ko nimero ya telefone mu buhinga bwakunze kugira ngo dushobore kwakira umwe canke babiri bafite ikibazo bashara kubaza Dione Himana murazibona nimero ku nimero isanzwe baduhamagara ku 61 20 ubusa ari kandi WhatsApp ni ku 35 ubusa 4 ubusa 2 54 uhamagara chap ku nimero 60 20 turamwakira ariko hagati aho ufise umuryango wawe ungana gute je mfise abana bane umwana mukuru afise imyaka 24 hanyuma afise imyaka 20 hanyuma imyaka 17 n'imyaka 10 ubaravye muri talent bafise mu mpano bafise ko nawe urumwe mu bantu badetecta cyane impano abo bantu babona he na he nukuri sipira basket bijanye yo kamana sha babiri ba mbere n'abaririmbyi ugiye ku ma YouTube uzobabona bararimbira Imana akunda kuririmba ariko abafise n'izingabiri cyane cyane mu hinga bugezweho bwa ma communication n'amariko ndara machine yabo ya YouTube niki abantu bari creative umukobwa wanje wa gatatu nawe n'umwigisha akunda kwigisha ijambo ry'Imana nakirisi imyaka mike umuntu w'umurongozi arakunda kina basket niyo sport yiwe aprefera umwana mutoyi nawe ntibaragaragara cyane muga mu vya sport akina tennis yes reka ndagusabe umpere ubutumwa kugira ngo igihugu kibeho nuko kiba gifise abarongozi ndetse n'abatwagwa nubwo butumwa ugeneye abarongozi b'igihugu ndetse n'abene igihugu mu Burundi ubwa mbere nuko igicapo triangle bayita urukiramende canke nyabutatu twari dufise kera twakuye mu by'abakoroni yuko abene gihugu bari hasi triangle ifise impande zitatu hanyuma abarongozi bakaja kwisonga ndabasavye mu vyiyumviro vyanyu iyo nyabutatu muyicurike turamaze kumva indongozi z'igihugu zivuga ngo abasuku rero kuba umusuku w'umuntu niwe chef nawe uri umukozi igicapo c'ukumengo umuntu ari mu kibanza c'uburongozi niwe akoregwa kitavuye haza bimeze gute bimeze gute ntizofata uteye imbere ibihugu vya mbere biteye imbere ku isi n'amazina y'abarongozi babo muzi genda kuri Google ndondera ibihugu aha abene gihugu ibihugu vya mbere abene gihugu bafise ubuzima bwiza donc niveau de vie ya mbere ku isi y'abantu bafise muri 10 Amerika yashobora kuza bari nk'icenda iyo yitwa ko cyangwa Ubufaransa gato arabaza Qatar haca hazamwo ibihugu marajya amape bwa mbere zamaze imyaka myinshi amape Scandinave za Denmark Sweden Iceland bijya byose bijya bihugu za Swiss zandi hanyuma ugacuza muri izi za Qatar za Singapore zanze ibihugu bikoremereje bikora du kumuramenyesha makuru wombare mu umuntu atwara Finland yitwa hawitse umuntu atwara Sweden yitwa waya basutwara Swiss uramuzi okay basimbwira utwara Singapore ko igihugu cy'itanga igihambaye muri bino bihugu bya suko dukeneye kuba abantu umuntu yabanyumba kubi agenda nagiye ahantu bansaba ngo uterera bari korubaka ibiro by'umutumba ntanga imifuko 10 subiyeyo ndabaza ntiyanzu yandu mwarayubatse ngo yango twarayitije ngo twagiye kubaka ishuri okay sawa hanyuma uwo munyumba kumwe nyene nayihereje yagize gukora amakosa ko ivyo nabahaye itabikoresheje twavuganye kandi yabikoresheje ibindi atatangura gutegeka abantu abakarira kuko je turi kumwe yerekane ko afise banyubahe bakoma amashiko naje ndamuraba aho uri kurubahuka gutanga amategeko imbere y'abantu bakuze bagusumba n'abantu bisoneye kubera ko gusa bitwa nyumba 10 utanakora ikintu gitoyi bagusavye kubakorera indongo z'igihugu ugutera imbere kwawe koranirwa kwawe mu buzima bwawe nuko ugira icuma ari abantu ukabakorera vy'ukuri
Yeah. icyo ni cyambere carambajije. Hanyuma abene igihugu no gutahura neza yuko ahantu abantu badashitse inguvu mu bumwe batushobora gushika. Bazi hari ibintu abantu umuntu wese yumva ko atsa kwibako n'utuntu two kwinubana, utuntu kuvuga uti je urya n'urya genda mu bihugu ejo bundi ari muri Singapore naraba. Nta bantu basa bahari. Bamwe basa n'abashinwa, abandi basa n'abirabure, abandi bagiziki, ari ngere bakorana mu rukundo bagatera imbere ko ngere ko barashika kure. Reka kuba nyamwigendako. Umuntu wese arondera uwo bahuje ivyiyumviro, baje hamwe bakora imigambi, batera imbere, bafashanya. Hanyuma ico kintu gusa ico gicapo narimvuze mu cumve nukuri kandi ashimiye cyane n'icwa mukuru w'igihugu. Hari ikintu cyane ambabaje kera numvise umengo aragitoreye umuti. Harano bashaka kuduga kora ko president kuhaca. Ugasanga bafashe ibitoke babikase babishyize kwibarabara bihagaze. Kazo ikintu kiza guhindura iki kiraza kuduza umukuru ahinduka umukuru gusumba ibitoke kwejo bizova ko ivyo twofunguye bimazi. Ivyo nibicapo twaragize kera bitari ivyo. Rero ni vyiza ko ukaba uri mu standard gira icuma ari abantu. Igihe cyose abantu namavuga nti neko kantu ngomba kurangiriza ko kuri ico kibazo. Mu buzima bwawe namwe bwi muri ngaha. Uzofata umwanya wicare wandike ijambo bifuza ko bazovuga ku munsi wo kuguhamba. Hamurabuti nibikinifuza ko bazovuga ko namaze. Nta munsi bazovuga amafaranga ufite kuri konti. Nta munsi bazovuga amazubatse. Nta munsi bazovuga imiduga wagendemo. Bazovuga abantu bazovuga ngo naru sinagira ubundi hirishuri yarandihishuri. Uyu muntu yaratubereye umukuru umuryango. Uyu muntu yaratumye hari iwacu haza amazi meza. Uyu muntu yatumye ikibazo kitorega umuti. Ivyo abari byo tutangura gukora guhera uyu munsi. Jodene Hema tugushimire ko wasutavye muri Main Switch kuri Buja TV. N'ubundi kandi nitwabahamagara kandi muze mudukundire mugaruke. Mwakoze cyane kandi abinezerewe kubona mwantumiye namwe. Yes, reka twashimire abari kumwe natwe ikiganiro Main Switch ubwo dusubire ku munsi wejo Rich ndagushimire twakoranye neza nawe. Reka ndagushimire mugenzanje Silva, reka nshimire Pastor Dieudonné Nahimana kuba yitavye ubutumire bwacu akanadushikiriza bimwe mu by'inkora muti mwumvise ko yaduhaye devoir jewe ndagiye kuyikorera ko atwizere ko abakurikiranye kino kiganiro cabanezereje. Reka tuzosubire burindi sango. Yes, dusubire ku munsi wejo tuna sign out. Peace.